Bakunzi ba televiziyo Ijwi rya Batiste turabaramukije amahoro y'Imana baye namwe. Twagendeye mu ntara yagutse ya Butanyerera muri komine Ngozi. Neza na neza aho twashitse aho umwe mu wikorera ivyiwe ndetse akaba ari n'umuhinga atandukanye w'ibikorwa bitandukanye aho murabona ibimfise araza kutwidondora yongera tubwire neza nivyo ariko arakora. Mwoshobora kutwidondora? Murakoze cyane hamajewe ku mazina nitwa Dukundane Eustache nkaba ndumwe mu bakristo b'ishengero ry'ababatiste Ingozi ariko kandi nkaba ndi na secrétaire w'ishengero na secrétaire mu karere mu Gwaruka. Rero kandi ikindi ndumwe mu bafashijwe na Yebebe mu kuja kwiga ivyivuga butumwa ivyijana butumwa mu gihugu c'Ubugande mu mwaka uheze kandi byagenze neza. Ndumwe rero yikorera ivyiwe. Aha rero mubona badusanze nkuko babivuze ni muri zone Rukeco ku mutumba wa Gatika aho sanzwe nkorera ibikorwa byo kurima ibizinu nkurikije ubuhinga bwa none n'ubushakashatsi nigiriye jewe nyene kandi nkaba nkoresha ibyo dukura ngaha mu Burundi nyene mu kurima ivyo bizinu. Murakoze cyane. Tukiri ngaho nyene kuri uwo mwidondoro nyene hari kandi kantu atashizeko asanzwe ari umwe mu bujejwe kutumenyera amagara yacu ukuntu twifashe nyimba ntihenze. Ego nsanzwe ndi n'umuganga ariko kandi yikorera ivyiwe nico gituma ndafise ivyo nkora nyene mu ivuriro giwanje ariko kandi aha naho mba ndiko ndahingura ibizinu na cane ko bifise icyo bidufasha ku magara y'abantu mba ndiko ndakorera muri cya gisata kiwanje nyene. Murakoze cyane. Sawa twagiye neza hari ibizinu ngaha anye mbona mu kadobo hari ikindi kintu mbona ufise mu ntoki aho inyuma yanje hari ibindi bintu ngaha mbona ntitwashoboye gutahura neza ivyari byo mwoshobora gutahuza abantu bariko baradukurikirana. Nkuko mubibona aha ni mu ndimiro y'ibizinu aho nsanzwe ndabikorera na hababwiye hama ikimubona mfise numugina nsanzwe mpingura iki cyo mwishashe numugina nsanzwe mpingura kandi mu bitiritiri murabona yuko uwo mugina ntarawutera kandi uriko n'ikizinu kiriko kiratutuza bisigura ko ugeze gutera ariko kandi murabona yuko uri mwishashe iki naco ni indobo ndiko ndagira ubushakashatsi na cane ko muzi yuko amashashe atitura isi cankwe se yo turiko turagira ibintu vya environnement amashashe ntibatwemera kuyakoresha no mu Burundi basa nababihagaritse rero nkaba nariko ndagira ubushakashatsi bwo kurima mu ndobo kandi aha mubona ibizinu birera mu ndobo kandi bikagenda neza bisigura ko niyo uba mu nzu y'isima cankwe se y'amakaro ushobora kurima ibizinu kandi ukabijya atangorana. Tugende kuri kimwe kimwe. Reka duhere kuri iyi ndobo. Kumburesha tuyishira hasi nibamara gutahura neza. Iyi ndobo imeze gute babihingura gute ibibyo nibiki? Ni indobo zibiri muri ko muraraba ntizisa. Murayibona iyi hariho ahantu hari udutoboro dufunitse n'utudafunitse ariko iyo onye amaso ariko yabinyereka umengira afunitse hose nkuko muriko murabibona ngaha anye kuri zindobo zacu. Mudusigurire neza rero bimeze gute bikorwa gute muri izi ndobo ko tubona zinafundikiye. Hama nkuko mubibona izi ndobo tuzigura ku isoko kandi zigura amafaranga make cyane. Utu dutoboro duca imbere yuko dushiramwe iyi migina yacu turiko turakora imigina utu dutoboro nutwo imigina ishobora guhemeramwo ariko tutuzibira kugira ntihagire ibintu vy'ingwara bishobora gucamwe kugira ngo vyinjire ariko kandi utu dutoboro turongera tukadufasha iyo ibizinu hageze ko vyera bica muri utu dutoboro nyene. Rero aha mubona utu dutoboro dufunyitse hose nukuvuga uyu mugina nturaheza nturera nkuko mubibona ngaha indani umugina uramaze kwidevelopa ariko hasigaye yuko wera ibizinu bikaza bigaseruka ngaha inyuma kugira ngo umuntu abisorome. Hama iyi nayo mubona yuko utu dutoboro atatuntuzeyi utuntu tuhapfutse nuko ngaha ibizinu basanze nabikuyeko kubera aha hasi murabona yuko hari ibimanyu by'ibisigarira by'ibizinu aha ibizinu twabisoromye rero hariho utuntu tw'udushafu duca tugenda turakurako twavuye kuri iyo migina murabona kandi yuko hamwe nivyo n'indani hariho ibizinu bimwe usanga umuntu yarakuyeko kubera uyu mufuniko yo dushaka turawukurako yo umugina wamaze kwidevelopa ukamera neza turayikura ko kugira ngo ibizinu vyerere ngaha hejuru. Ego cyane.
murabibonye neza ndiko ndaraba ibi bintu nibisiga bwenge ni gute mugomba kudusigurira ukuntu ikizinu gica muri aka gatoboro nyaburya mbona umengo ni n'agatoboro gatoya kandi aho inyuma yanje canke kuvyo twagiye turabona mwagiye muramura umengo nibizinu binini cane ibica muri aka gatoboro vyagenze gute? Nkuko mubibona aha muri aka gatoboro kiracamwo no kuvuga haca hasigara umusindi giti ni ushobora guca ngaha ayi naco gica kiza kwerera inyuma nkuko mubibona kuri aka kadobo umuntu arashobora gusoroma kw'ikizinu gishobora kuzana ibiro 2 canke ibiro 2 n'amagarama makeya n'irobo canke bitatu. Ntibitahuritse aha abariko baradukurikirana bavuga ko muri aka gatoboro akambona kamwe gashobora kuvamwo ikizino gishobora kuvamwo ikiro kimwe canke ibyo bibiri muriko muravuga canke n'utu tutoboro twose tubaye kombine tugiye hamwe tuvyara ibyo bizino byose ibyo biro mumbwiye? Oya hakuko nuko musanze nabisoromye yo muza kusanga ntarabisoroma nko ngaha ayi mwari gusanga ikizinu cyavuyeko cyari ikizinu kinini cyane turiko turagipima cyarenza ikiro. Rero bivana n'ukungene uba wabifashe n'ukungene uba wabifashe neza ukanabikingira kugira ngo ntibihure n'ingwara nayo ubundi ngaha iyo cyagaye usanga cyakwiye ngaha iruhande hose mbere no ngaha ayi hari utudutoboro dufunyitse hataraseruka ibizinu ugasanga cyahakwiye hose cyagaye. Bantu b'Imana uyu mwuga n'umwuga mbega iki kizinu tubonye cyo mu kadobo aha nk'ibi inye mwahejeje gufunurura ngaha aha ibi byapfuye ntibizosubira gukora canke kizoguma gikora gifise periode ingana gute? Nkuko mubibona burya umugina yo twahejeje kuwukora tuba dufise garanti yo kuwusoroma ikiringo c'amezi 3 turiko turasoroma kuko nk'ibi mubona ngaha inyuma twahejeje gusoroma ariko hariho ibindi mubona biriko biratutuza kandi byinshi cane dushobora gusoroma nko ku munsi wa mbere canke se ku wa kabiri ni kuvuga tubikuyeko tubandanya tuvomera ni kuvuga amezi 3 ahera turiko turasoroma kuri iyo migina kandi umugina umwe urera ayo mezi 3 nyene biguma vyera. Biguma byera twizere nko kuri aka kadobo kubera ariko turiko bijyangira ngo muraza kudusigurira hanyuma iki inye nitwaza kukivomera ese tuzoza turapfundurura canke abo kwiyumvira kubikora bopfundurura kugira ngo bavomere indani canke bacisha ngaha mu gatoboro? Ibyo bikorwa kubiri hariho ubushaka akaguma afundikiye ibizinu bikabandanya bica muri utudutoboro ariko kugira ngo vyere kandi bimererwe neza uzura bivomera neza wisanzuye iyo umugina wahejeje kwidevelopa ukabona ibizinu biratanguye kwera bica muri utudutoboro ucukura ko ngaha hejuru hariho ubundi buhinga duca dukoresha kugira dushire ko akavu gashobora kubiha inguvu byo gukura bigire n'inguvu cane kugira bice bikurira no hejuru. Numugambi ukomeye cyane muvuze ngo woza uravomera ukaza urasoroma mbega uvomera iminsi ngahe canke amayinga ngahe ugasoroma amayinga ngahe? Nk'ubu unye dusanze mwasoromye nk'ubu muciye muvomera ubunyene muzosubira gusoroma ryari? Nkuko mubibona basanze twahejeje gusoroma ariko kandi duca twiha iminsi 2 ibindi bizinu biba vyaje bikaba vyaneze tugaca twongera tugasoroma. Nukuvuga ngo mu minsi 2 dukwiye kwa maturya ikizinu twirimiye? Yego cane. Ikizinu nkuko mubibona twahejeje gusoroma ibindi bica byongera bigatutuza yo twavomeye neza iyo umuntu amaze kumenya ubuhinga bwo kuvomera kandi muri iyo minsi 2 iminsi 3 usanga ibindi byatutuje kandi bitutuje mu munsi umwe canke 2 biba vyeze ucugenda ugasoroma. Wow, aho nyene tukiri ngaho nyene biri mu buryo butandukanye kugira ngo cyo twimukira kuri bimbona umengo ntibihinguwe cyo kimwe nibi ariko tumanze duheze nibi ibi byo babihinguwe gute? Mwakoresheje iki? Mbona umengo hari utuntu twera abariko barankurikirana muraza kubibona kuri kamera n'utuntu tumengo turera harimo n'utundi tuntu sinashoboye gutabara neza utwaritwa kuko ico cyo atweretse gishasha mwabibonye harimo utuntu umengo na mata igico cyo kimeze gute ko ndiko nagerageje guhengeka mbona umengo ntavu ndiko ndabona mu gihe mbona biri anye byovyo ivuririko byo bimeze gute? Mu bihingura gute? Mukoresha iki? Mu bisanzwe ibi muriko murabona mu ndobo
twakoresheje ibisigazwa by'ipampa. Ibyo bisigazwa by'ipampa rero turavyinika tukabikora kujya nyene bakora imigina, hama tugaca tubishira ngaha mu ndobo. Tumaze kubishira ngaha mu ndobo ni kuvuga duca dushiramo imbuto z'ibizinu, nizo zica zidevelopa kugira ibivyera rero ziba n'imbuto twashizemo zigaca zidevelopa muri bya bisigarira by'ipampa, bigaca nibyo bica bizana ibizinu rero. Ego rero nk'abatariko barabibona aha murabona ko hariko utuntu ibintu vyera n'utundi, hariho aho umuntu aba yahanyuye ibizinu haca hasigara utuntu tumeze nk'utwirabura. Ego aho tutabihanyuye mwabibonye ngaha ayi nta hantu na hamwe hari utwo tuntu tumeze nk'utwirabura, kiretse nko ngaha honyene bitaraheza kwidevelopa kuko uyu nturatangura kwera. Ego cane nukuvuga ngaho onye urashobora kononekara rero ko mwawupfunduruye hataragera. Oyaye uko imisi ibiri iheze canke umunsi umwe urashobora gupfundurura kubera indobo iyipfundikiye haraza ko ico n'indugumba, rero urapfundurura ukayikurako kandi ntaco vyica. Mu gihe upfunduruye ukayikurako uca usubira ugapfundikira canke upfundikira umanje kuvomera, mbega iyi inye ikibi cidevelopa umuntu arawuvomera canke bigenda gute? Uyu ubu cidevelopa ntitubuvomera kuko nturatangura kwera, ubu ucidevelopa kugira ngo imbuto zikwire muri bya bisigazwa by'ipampa byose, hama uzotangure were kuko bidakwiyemo ntushobora kwera, ubandanya widevelopa indani. Ariko nk'uyu uya wamaze kwidevelopa ibizinu bikamara guseruka, tubandanya tuvomera buri munsi. Tukiri ngaho hari abantu benshi bariko baribaza ati byo koroha twobirima utudobo twotugura twoboneka, ariko kugira ngo turonke izo mbuto z'ibizinu, kugira turonke ibyo bisigazwa by'ipampa usanga bigoye. Bigenda gute? Canke mwebwe kubera muri abaganga mufise ukuntu mubigenza? Mu by'ukuri ibi biri mu ndobo nabigize mu bisigazwa by'ipampa kandi biroroha kubironka kubera nko muri rafina biriyo no muri sovere igitega biriyo, umwanya wose ugiriyo urashobora kurikomanda, urashobora kurirondera ukabironka. Mugabo ibindi tugombe tuje ko nk'ibi birimye ngaha ayi hariho ubushakashatsi nagize ndabikora mu bitiritiri jewe nyene niguriye mu bene gihugu. Wow. Bantu b'Imana ntibigiye koroha kuko bigaragara neza yuko inyuma yuko niyaho ipampa ryohera hariho ibigori duhora turya tugaca duta ibitiritiri, kumbe ngira ngo tuba dutaye amafaranga. Ego cane ubivuze neza. Ibi kubera aribyo twaramenyereye kurima mu by'ipampa, nico gituma mubona ubu bushakashatsi bwo mu ndobo nabukoze ku bisigazwa by'ipampa nyene. Ariko kandi ku ibyo bijya by'ibitiritiri navyo nabonye birera cane kuko ndiko ndakwiza hafi imyaka irenga 2 ndiko ndarima ibizinu nkoresheje ibitiritiri. Kuri ajya masanamu nagiye ndabona turaza kuyabashira ko ngaha, niyo masanamu nyene mwarimishije mukoresheje ibi bitiritiri canke ni ipampa? Oya, ayo masanamu mwagiye murabona y'imigina n'ibizinu biriko birera canke se biriko biratutuza nakoresheje ibitiritiri byo nyene bwite. Ibitiritiri birabora, iyo bimaze kubora ntibica bihava bigirira nabi ca gitegwa cacu muri ko muragira canke bica bimera gute? Oya, ntibirinda kubora kuko turafise ukungene tubihingura, ntitubiteramwo ari bitiritiri kujya nyene, turabicisha mu mashini ikabihingura hama tukabitarika kugira duhingure mu iyo sibusura imeze neza, izira ubuziranenge kugira hazemwe utuntu dushobora gufasha ibyo bizinu kuzokura neza, mbere bikaba ibizinu binini cane. Bivuga ngo ni kiganiro cagutse cane gose, aho ikindi gihe ngira ngo muzodutumira muri ko murahingura ibizinu imbuto kugira ngo umuntu ashobore kuronka imbuto. Ariko by the way hariho umuntu ashaka kugura izo mbuto gusa, azozironka gute? Hariho abantu baciye bagira inzara n'inyota yo kumvuga ati kumbe ndi muhiri wanje hampande ya yakaro yanje gasanzwe kanabereye, ugashize ngaha utakazi yo kwibaza ko aragashugwe wateretse ko bya bizinu vyamye, byo bigenza gute? Yoronka izo mbuto gute? Nkuko mubibona umuntu wese yo kenera imbuto yonshako kuko yozironka kuko turafise ukungene tuzihingura, kandi agacupa kamwe nuko ntazizanye ngaha ariko muri stoke ziriyo, agacupa kamwe tukagurisha amafaranga 5,000 kagaca gatera imigina 8.
kandi iyo migina umunani ugerageje kubiraba urashobora kuyisoroma ko ibizinu byinshi byo kurya mbere hamwe nk'umuryango udashobora kubimara. Rero niyi migina turashobora kuyigurisha, umugina twawukoze tukawushiramwo n'imbuto, nawo nyene turashobora kuwugurisha, umugina umwe duca tuwugurisha amafaranga 5,000. Ego cane. Umugina umwe muca muwugurisha amafaranga angana n'5,000. Ndumva vya bintu ntibyoroshe, ariko ahandi naho nabonye umengo biroroshe. Hari abantu benshi ba mu gisagara ca Bujumbura canke ahandi mu gisagara ca Ngozi avuga ngo aka kadobo hamwe no kazana nkaha anyeho harimo umugina umwe canke n'imigina nk'itatu wateranije ushira hamwe. Ngerageje kuvyishura, ntitudandaza umugina umwe 5,000 uri mu kadobo, tudandaza umugina umwe 5,000 uri mwishashe. Hama tugaca tukwerekana ukungene ushobora kuwurima n'ukungene ushobora kuwukurikirana. Hama ngaha mu kadobo nk'uko mubibona, aha ntiharimwo umugina umwe, aha harimo imigina ishika kuri 2. Kandi iyi migina ishika kuri 2 urabona iri mu kadobo ntitwoca tuyiguha ku 5,000 gusa. Turafise ukungene tubihinyanyura tukavugana naho nyene tukabaca make kugira ngo abantu babandanye kumenya cane kurima ibizinu na cane kwari kirumara ku magara y'abene gihugu. Gatoye eka tumanze dushire ngaha hasi mu nkundire mu ntorere iyi sashe ngaha twagiye turabona rya sashe y'ibizinu nanje bampe ndabe ukuntu bimeze. Aha ndabona hariho bakiyinzanira, hariho isashe biriko biranaga, biriko biramera. Wow, barakoze cyane, kumbure nanje bansigurire nza ndabibona neza. Murabibona neza, hariho twamaze kwama. Iyi inye ngira ngo ni ya indi yo mu bitiritiri. Ego cyane. Mu gihe bya biduhejeje mu kadobo ari vy'ipama. Ego. None ikibazo yo cyambere kuri ibi inye by'ibitiritiri nabyo bihingurwa gute? Mwatubwiye ngo bisaba amashini. Gwa rutiritiri murazo ukuntu rumeze. Kujya kuntu barusya bigenda gute? Hama ngo habonekemwo iki kintu kimeze nkuko. Bisaba umwanya, ariko hariho imashini zabigenewe zijejwe kubisya canke se kubijanjagura. Hanyuma uheje kubijanjagura urabizana ukabitarika ukavyinika, hama ukabitarika hama kugira ngo uzohingure uyu mugina mubona. Kandi umaze kuwuhingura urayiteka kugira desinfecte kugira ntihagire ubukoko babwagiye ko, kubera tuba twakojeje intoke, tuba twakoze n'ahandi hantu, tugaca tuyiteka mu magunguru. Hanyuma duheje kuyiteka ihoze niho duca dushiramo izi mbuto rero, kandi iguma mu mashashe nk'uku uyikiretse yuko iyo tugomba kuyitera duca dukuramo aya mashashe. Muca muyitera mwivu canke bica bigenda gute? Nkuko mubibona turakora ama etagere kuko ntituyitera mu kuzimu, turakora ama etagere hama tugashirako ibisabwa kugira ntikoroke ibiti, hanyuma tugaca dushira mu ivu. Ariko ivu turiteramwo sivu ijya ari ryo ryose, bisaba nyene ubuhinga. Naho kabazo nagomba kubaza, hari umuntu ariko arayibona ubunyene aca avuga ngo nanje noja kwimba hampande yo muhira nkaca nshira muri kaka etagere nkuko uri kurabibona mu biti, ati ngira byo ca bigenda neza. Nivu rimeze gute canke riragugwa? Ivu nico bakunda kwita terre rouge, no kuvuga isi itukura, niyo ibizinu bikunda kubamwo cane bikera neza. Kandi iyo mu kuyirondera ntidukoresha bene iyo hejuru tubona, hariho aho dukura iyifise ubuziranenge munsi cane nko kusana nka 20 canke 30 niyo tuyikura, niho atabushafu canke se ingwara ziba zirimo. Mbebasha iyi terre rouge mwari myinshije ngaha anye yiwanyu yo bifise ubushobozi bwo kuzokora igihe kingana gute kugira ngo muyisubirize? Nk'ubu iyi terre rouge twashize ko ngaha kuri iyi migina, biherana n'iyi migina nyene, duca tuyikurako tugaca tugenda tukayimena, hanyuma turimye ibindi bizinu twongera kuza kurondera iyindi. Wow, murimye ibindi bizinu mwongera kurondera iyindi. Nkuko mwabivuze hamwe ku kadobo, niko bimeze no mu gusoroma ibi bizinu nyene. Usoromye muca musubira kuvomera kugira ngo musubire gusoroma ibindi ya minsi biri mwavuga, ugaca guma wisekereza ibizinu. Nkuko mubibona ivyo oyi biriko biranaga twasoromye ku munsi wa uno munsi turi ku wa gatandatu, twasoromye ku munsi wa gatatu. Urabona ko turiko turavomera, mugabo murabona ko hariko ibiriko biranaga byinshi, tuguma tuvomera nyene uko nyene. Kandi iyi migina mubona nyene, iyi migina muriko murabona niyo tuguma tuvomera, no kuvuga ngaha nubwo kiriko duteye tukagikurako haca haza kwikindi.
mpaka tubisoroma iyo amezi 3 yose tuba turiko turasoroma. Amezi 3 yose muriko muririra akazinu, kandi abatabizi ngira ngo ni nyama. Hari abantu benshi bariko baradukurikirana babwiye ati wewe ntudusubire kurya ikintu kiva amaraso, ntudusubire kurya inyama. Ngira ngo ari ma concentre yobiri iyo nyaburya musanzwe muri bamwe mu bajejwe amagara y'abantu. Impanuro mugomba rero muduhe kugira ngo twihereze ibi bizinu, mbega bifise akamaro akahe, bitwungura iki mu mubiri? Nkuko mubibona ikizinu kirafise ibintu byinshi cyungura mu mubiri, kuko gifise uburanga nk'ubw'inyama, kiretse ko cyo kidashobora gutera ingwara. Murazi yuko iyo umuntu yariye inyama nyinshi ashobora kugwara gute, ariko ibi bizinu vyovyo ubiriye nta ngwara bishobora kugutera, ahubwo bituma ugira amagara meza, bituma unonoka. Birafise ama vitamine B na za C na za D, ayo ma vitamine yose arimwo. Kandi ikindi naco ibi bizinu birashobora gufasha ku bantu bagwaye imitima na za diabete, bikabiregera neza, ugasanga umuntu yagize amagara meza. Tuvuge ngo inyuma yo kucihereza ni n'umuti ukomeye cyane. Ego cyane. None ikindi kibazo cya nyuma, numva umengo ufise utubazo tw'amatsiko twinshi shaka kukubaza kuvyerekeye iki kizinu. Iki kizinu ndagiye ndakiguze, ariko biciye vyanka ko ndakimara. Ubwo ndakibitse ntikica gipfa, no gishira muri frigo, no gishira hehe ku buryo ndagisumye nkaha kirya nabonye c'ibiro 2, sinzi ko no hava ndagitunganya, sinzi n'ukuntu mbere no nagifungura, sinzi ko no gicopora nka kujya kw'inyama. Bagitegura gute? Ugitegura gute kugira ngo ntikice cononekara? Bo ikizinu waguze vyinshi ukabona ko udashobora kubifungura muri iryo joro ngo bihere ngo ubitekere rimwe, urashobora gushira muri frigo nta ngorane, canke ugashira muri congelateur nta ngorane, canke kandi ibizinu turafise ubundi buhinga bwo kubibika igihe kirekire, nkuko nuko tutagiye muri stock mwari kubona yuko dufise n'ibizinu vyumye dushobora kugusya mwifu tukaza turashiramwo kujya bashiramwo ifu y'ibiyobe mu njya bariko barakora isose n'ibindi, kuko turashobora gukuramo n'amaburete, turashobora gukuramo n'ibindi bintu byinshi cyane. Rero ikizinu sukuvuga yuko kitabikika, kirabikika mu buryo bwinshi. Ushize muri frigo ucyumishije aho urashobora kukibika. Mu kugiteka naho ikizinu ntikigoye guteka, ushobora kuba ufise nk'ikiro cy'ibizinu nk'akarorero ukoresha amakoto y'igihumbi, kandi ushiramwe ibirungo bisanzwe, biba bivana n'isose ushaka gukora n'ukuntu ushaka kubiteka, kandi biranyaruka cyane, nko mu minota 15 biba vyahiye, kandi ushaka ucufungura kandi ukagenda neza. Mu minota 15 mba nihereje ikizinu. Hari akantu muvuze ngo uragikoramwe ibureti, ukagikoramwe ifu, ukagikoramwo ubuyi, ukagikoramwo ibisuguti, bimeze gute? Ibyo bintu nibisigabwenga. Hari abantu bariko baradukurikirana, ibi bintu batariko barabitahura neza ivyari byo. Iyo fizo bimeze gute? Izo bifise akanovera ka ico gisuguti kizoba kiryoshe nka cakindi bahora bagura, bimeze gute? Dusobanurire. Bo ivyo bintu byose ndiko ndadondagura, ndiko ndavuga nk'amaburete. Iburete usanga imeze nka kujya kw'inyama neza, kandi usanga ari burete iryoshe cyane. Igisuguti naco ubu unye ntituratangura kubikora, ariko turafise vision yo kuzogira uruganda rushobora guhingura ivyo bintu byose hamwe, aho ugiye hose ku isoko ushobora kubisangaho, kandi usanga ari ibintu biryoshe cyane, kuko turamaze kugira intuze ivyigwa. Icyo dusigaje tubura ubu uyi gusa n'amamashine yo kubishingura n'amamashine yo kubibika, nayo ubundi nk'ubu uyi ndamaze kuronka nk'imashini yo kuvyumisha neza, ntarinze kubishira kuzuba, icyo bita séchoir. Tuvuge ngo nk'inyuma y'amezi tutazi canke igihe kinaka kitazi, uzoca utubwira tuno munsi ngo ngahi wanje mwihereze igisuguti, mwihereze iburete, mwihereze ubuyi bwavuye mu kizinu atangorane nimwe, tutagwaye twigiye ubuzima bwiza. Ego cyane, hamwe n'Imana ndiko ndategura kuzobikora, kandi nibaza yuko atari mu gihe kirambiranye, kuko Imana ndazi kwifise ku mugambi muremure. Abariko baradukurikirana baca babona yuko n'akazi karimwo. Inyuma yo gukora ibi bintu nibaza yuko naho buri maboko igihumbi ibi bintu byo kugora gukora urumwe, ngira ngo hariho n'iyindi miryango iri kiriteza imbere kubw'iki gikorwa uri kurakora. Ego cyane, kuko iyi migina yose nk'ubu narimye toni zishika 5 n'inusu, imigina imwe nuko naciye ndonka
umukiriya bafite koperative ishaka kurima ibizinu baca barangurira imigina ishika 3600. Rero iyo turiko turayitekera usanga ari kibiri c'abantu bariko baratekera iyo migina, kandi uba wavyigishije uba wabitoje, kandi abo ku munsi bashobora guhembwa. Hariho abakora ku munsi rero, ariko kandi nk'ubu uyi ibi turiko turarima babirimye atariho ndi naguma ndababwira, nari mfise umutekinisiye asanzwe ariko arabikurikirana kandi ahembwa ku kwezi. Bivuga ngo nayambona kazoza no kugwanya ibinebwe, mwagiye gushigikirana muri rya terambere ry'umukuru w'igihugu, kugwanya ibinebwe, umujene wese aronka icyo akora. Nibaza yuko nk'umuntu ashoboye gutangura kwizamura bukebuke, ashoboye gutangura ku mafaranga makeya cyane, nk'ubu nk'umuntu wobwira ati yotangura yoba afise n'amafaranga angana gute kugira ngo azoduge bukebuke? Murakoze cyane. Ukeneye kurima ibizinu nibaza ko ntibisaba umutahe muremure, kuko icyambere umutahe wa mbere aba ari wewe nyene, ukaba ufise n'ico ciyumviro mu mutwe. Aho biba vyaheze, kuko umaze kubigira ucubigerako n'ahantu bisaba imetero 2-3 urashobora kurima ibizinu, ugaca wubaka ama etagere mu buja hejuru. Ni ibintu bitwara ikibanza gitoya cyane, kandi ikindi naco ntibisaba umutahe muremure, kuko nk'ubu uri kuraraba ibigori abene gihugu benshi barashobora kuvyirimira. Ikiba gisigaye no kumenya ati mbega bya bitiritiri nza kubihingura gute. Mbere ugiye no mu mitumba ibitiritiri bashobora kubiguha ku buntu, kuko benshi bahejeje gukura ko bijya bigori bashobora no guca babita. Rero ushobora kubiyora cyangwa ukabikura muhira ku buntu, bigusaba amafaranga make yo kubisyesha, hamwe ibindi bikorwa byose ucubikoresha amaboko yawe gusa. Hanyuma ugashobora kurima ibizinu n'umutahe muto utagoye cyane, mbere ukazoga umuduga gahoro gahoro. Kuko jewe nkuko mubibona sinatanguriye kuri ayo matoni, ndibuka yuko natanguriye ku biro 500, kandi ibyo bitiritiri nari nabikuye mu muryango. Nagenda ndatembera mu misozi, nkagenda aho ndabisanze nkabisega nkabiyora, ndabizana ndabikora, kandi ubu uyingeze kugura ayo matoni 5, kandi igitiritiri ugiye kubwira umuntu ngo kimugurire arakiguha kandi kitanazimbye cyane. Bivuga ngo ba bantu bahora bavuga ngo barabuze ico bakora, umutahe wa mbere muratubwiye ati ni mu mutwe. Hari abantu benshi bariko baradukurikirana bavuga ngo baducishirije ko, ariko turashaka inyigisho zagutse, mwozitanga byogenda gute? Ego cyane ndavyemeye. Inyigisho zaguse ndashobora kuzitanga, kuko n'amanote narahejeje kuyagira y'ukungene umuntu ashobora kwiga kurima ibizinu, ndetse binakunze n'ibitabo ndiko ndaraba hamwe hobone ku buryo ko noca ndabisohora, hamwe umuntu ashobora kuza kwiga kurima ibizinu, nkagenda ndamuhaye n'amanote aza gukurikiza ariko arabirima. Kandi iyo umuntu ashatse kwiga kurima ibizinu araza ngaha nyene ayo dusanzwe turiko turabirimira, tukamwigisha amanote, hama ashatse duca tugenda kugirira pratique canke se gukorera ibikorwa by'amaboko n'ukungene babirima. Iwe yashatse yavyemeye, yafise ibikoresho canke ashaka guca atangura kubirima, ariko yatabishoboye twebwe dutanguye kubirima duca tumuha kaze, akaza akabikurikirana akabikora, kumwe yavyiga ahakeneye hose akabaza ikibazo. Abantu bahora bavuga ngo nabuze ico gukora, nabuze ico kuvuga, nabuze akazi, birirwa baryamye. Ubundi yinwe yamye aravuga ngo ushobora gusanga umujene afise telefone y'500, ariko kananigwa no kwinvestisa 300,000 mu bizinu. Aha abantu batariko babitahura ati urya muntu n'umescro ariko araduhenda, ivyo bizinu sinobirima ngo bintunge. Tuvuge ko nawe byo babigutunze ako kabiri ufise hari ico byaterereye. Mu by'ukuri ntabeshe, ibizinu birangaburira cyane, kuko nkuko mubibona muri iyi migina iri ngaha aye mu ndwi ndashobora gusoroma hagati y'ibiro 60 n'ibiro 200, kandi urumva ku kiro ku bihumbi 10 aho hantu haba harimo amafaranga. Ego nibyo narashizemo umutahe, mugabo bifise inyungu ndende kurusha ikindi kintu cyose no kuyumvira gukora. Rero jewe ibi nabigize umwuga, kandi niyumvira kuzobikomeza, kandi biratunza umuryango, kandi bizobandanya bintunga. Bivuga ngo mu minsi uzogira company nyaburya, numvise ko mushaka kwagura akarere. Nihe mpanuro mwoha ugwaruka ruriko ruradukurikirana, na cane mubahimiriza gukora kugira ngo nabo biteze imbere? Jewe impanuro noha ugwaruka nuko bokura amaboko mu mpuzu, hambavu y'ibyo bize
bakabanza bakabishira inyuma y'umutwe hama bakaza bagakoresha amaboko n'ubwenge kandi byo gukora ngaha ayi biriho ni byinshi aha mu Burundi byo gukora ni byinshi naratembereye mu bihugu bitandukanye wanagomba ndiko ndiga ukuna kuriya ariko ngaha mu Burundi hari ubuzima bwiza hari byo gukora byiza hari klima nziza rero ugwaruka nk'umuntu yoba afise nk'itelefone nk'iyumbi 300 aho nyene harimo umutahe wo kurima ibizinu kandi agatera imbere niyo yindi telefone akazoyironka isumba ayo mafaranga. Hari abantu benshi bariko barifuza ukuntu bozo baronka bo basanga hehe mwobaha adresse canke n'akanimero kanyu kugira ngo baze babarondere. Jewe nk'ubu umuntu akeneye kundonka nko kuwa gatandatu no kuwa Mungu keshi yonsanga Ingozi mba ndi ku rushengero rw'ababatiste Ingozi niho nsanzwe mba ndiko ndakorera rimwe kandi kenshi cyane mu weekend niho mba ndi kuwa gatandatu no kuwa Mungu hama iyindi minsi myinshi y'akazi mba ndi ngaha nyene kuri ibi bikorwa by'ibizinu ndiko ndakora n'ibikorwa byo ngaha mu ivuriro gahoro gahoro kuko sindavyita ibyo mu ivuriro cyane ariko ibyo nkunda cyane nibi by'ibizinu gose nimero nazo za telefone nshobora gutanga ni 69 amajana 299 amajana 940 kandi iyikora ku nimero isanzwe guhamagara igakora no kuri WhatsApp kandi icyo umuntu wese yokwifuza kumbaza ndi ngaha kugira ngo ndacishura. Inyuma yo gukorera ibikorwa by'Imana mu shengo rya Baptiste inyuma yo gukora ibizinu inyuma yo kuba ari muganga inyuma yo gukora n'ibindi bikorwa byose mwavyumvise yuko asanzwe akurikirana iki gitegwa c'ikizinu bivuga ngo abantu mwahora mugenda muvuga ngo turashonje turapfuye n'inzara twabuze ico dukora ivyo bintu bisezerera akabazo kanyuma kukumbure ngo cyo turangiza ikiganiro cacu mwatubwiye ko mushobora kwimbura hagati y'ibiro amajana 2 n'amajana 3 ibiro 60 ni ibiro 60 hamwe n'ibiro amajana 2 ku munsi mu ndwi none nyimba ari mu ndwi ivyo biro byo babiri ugereranije byo biri mu mafaranga nkangahe mbega kuja kubishora biroroshe turaronka abo bitugurira tworonka abo bitugurira byo genda gute ndiko ndavuga yuko mu ndwi nshobora gusoroma hagati ibiro 60 n'ibiro amajana 2 bivana n'ukungene vyeze kandi ibyo oya hari gihe nama ndabishikana kandi cyanke bikarenga rero abakiriya b'ibizinu bariho kandi cyane wanagomba nk'ubu uyinda afise isoko wanagomba Bujumbura ibyo bizinu byose bashobora kubitwara ariko sindabibaha byose kubera nabo mu kibano abo ngaho Ingozi baba babikeneye nabo nyene ndagerageza nkatanga ibigereranye kugira nabo babironke kandi bamenye ko ndiko ndarima ibyo bizinu rero biroroshe kuronka kandi no mu kibano baranshorera cyane. Ibi bikorwa byose mwavuze mukora biroroshe ko mushobora kubikora mukabifatanya na cya gikorwa c'Imana nyaburya numvise mufisa n'andi mabanga mujejwe kwishengero. Biranyorohera cyane kuko hambavu yo gukora ibi bikorwa byose cambere jewe nitaho no gukora ibikorwa by'Imana no mu minsi y'akazi hagize igikorwa cyo kwishengero kinkenera ndagikora kandi nkagikora n'umutima mwiza kuko ndazi neza nibi bikorwa bigenda neza kubera gusenga kubera Imana kandi ngo nta wakoreye Imana azomaramara rero kandi n'ijambo ry'Imana rero tubwira neza ngo utazoheba ibikorwa byiwe canke ngo ahebe se na nyina ahebe imirima ahebe n'ibindi byose aze kunkorera ngo ntazoragwa ubwami bw'Imana canke se hariho ibyo adashobora kuronka ni kwijambo ry'Imana rivuga rero jewe ibikorwa by'Imana ndabikora ndabinezererewe nibi bizunu ndashobora kureka kuza kubisoroma ndi bikorwa c'Imana nkafuma mpemba umuntu akaza kukinkorera rero biranyorohera cane kandi ndabikunda cane. Televiziyo ijwi rya Baptiste mu nkundire yongere kubashimira kuri uno mwanya mwongeye kuyiha ndetse no kuyisangiza ubumenyi aho mwabasiguriye abantu bashaka kubakurikirana abantu bashaka kwiga abantu bashaka guterera yongere ibakengurukire ariko atararangiza hariho kandi kantu niki mwosaba leta canke abandi bantu bariko barabakurikirana bo baterera kugira ngo ibi bikorwa bibandanye vyaguka. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kuza kungendera ariko nk'ico nosaba nuko ubo nka twebwe nk'ugwaruka rumaze gufata ibikorwa rukabishira mu ngiro n'abatwara cankwe se leta yomenya ko ibikorwa biriko birakogwa gwagwaruka ruri hariya mwibarabara bakamenya ati nimugende kurahura ubwenge hariya cankwe se bakarushigikira canke na twebwe mwumvise ko mvuga yuko hariho ivyuma byinshi bibura kugira ngo duhingure ayo maburete nibiki bibaye ngo
ngombwa natwene bakadufasha kugira uyu mugambi utera imbere ube umugambi w'icitegererezo ushobora guteza imbere igihugu ndetse tukashora ngaha mu Burundi tugashora no hanze ibi turiko turakorera ngaha aya. Turabashimiye namwe.